Bonjour, bon après-midi, bonsoir les spectateurs, spectatrices de Inox TV. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission d'Imétien où nous avons rendu visite dans la province de Bujumbura-Mairie, dans la zone Kamenge, quartier Gikizi, exactement à la 6e avenue, où nous avons rencontré M. Jean-Marie Vianney, un jeune entrepreneur qui fabrique les téléphones ainsi que les autres instruments qui sont en panne avec sa propre expérience. Via l'interview que nous avons fait ensemble avec lui, nous avons découvert pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre comment une personne peut quitter de zéro jusqu'à la liberté financière. Akazina kanje nitwa Jean-Marie Vianney Nichitegetse. Icyo nsanzwe nkora ni ibinyene mubona by'igifundi electronique, turakora amatelefone, amaradiyo, amapiano, amapasi ajya yo kugorora n'ibindi. Muri make iyi piano yari yanse kuvuga ngaha izitushe nizo ndiko ndarepara. Urabona ko maze gukora iki gice ikidi urumva ziravuga ubu ni sawa zirameze neza, nsigaje mbandanye iki gice cyose ndayirangiza. Umwuga urafise akamaro kadasanzwe rwose kubera nk'uko ubundi buzi bukorwa umuntu akaronka akajumu ka buri munsi, naha Imana hari igihe zagira kakaboneka. Le premier objectif de ce sujet, c'est pour motiver les jeunes burundaises qui passent du temps en train de se plaindre de ne pas avoir les capitaux, l'emploi ou une occupation financière pour savoir que la richesse c'est un voyage, mais ce n'est pas un résultat qui nous arrive sur place. Le deuxième objectif, c'est pour transformer les anciennes idées qui ont infecté les jeunes burundaises qui pensent que la seule option de réussir la vie, c'est de terminer l'école, trouver un boulot et bonjour le paradis. Alors que l'entrepreneuriat, c'est un chemin majeur qui nous mène au succès sans dépendre du gouvernement ou de l'héritage provenant des parents. Comme vous le voyez, M. Jean-Marie Vianney, c'est un jeune qui a un diplôme de baccalauréat en anglais et swahili, ancien étudiant de l'Université du Burundi dans l'Institut pédagogique appliqué. Nobahanura yuko batogaya akazi akariko kose ngo bizeye impamyabushobozi barose, kubera nka jewe nk'akarorero je narize muri segondere niga ibijanye n'indimi imwe bita section de langue, kuri kaminuza narabandanije Kirundi Kiswahili ariko byarangiye ndiko nkora ibintu vya electronique. Rero nkuko Abaswahili bavuga ngo mudharau kazi hufa maskini. Rero nta muntu yogaya akazi kuko ugaya akazi ushobora kurinda upfa ataco wimariye, kandi si ngombwa ngo ivyo twize aba ari byo dukora, ahubwo ivyo twize bidushikana ku byo dutegerezwa gukora. Numva impanuro notanga ari uko bokura amaboko mu mpuzu bagakora icyo ari cyo cyose babona gishoboka. Yego, nta kazi na kamwe kabura ibibazo, intambamyi ziguma ziriho. Nk'ubu umuntu arashobora kuzana telefone ugasanga yaramenetse nka ekra, agaca kubwira umukorera ko gusharija akakwagiriza ko ari we ekra uyimenye, numva ugaca usanga rero biraguteranije nyene ingorane zikaza mwene uko nyene. Ce jeune m'a beaucoup inspiré du fait qu'il a sorti sa zone de confort en se lançant dans un métier de la réparation des téléphones sans regarder son diplôme et son entourage. Il nous a parlé que juste après avoir sorti son université, au lieu d'attendre l'emploi provenant du gouvernement, lui il a appris le métier et via ce métier ça lui a permis de payer le loyer. Ça lui a permis aussi de trouver quelque chose à mettre sous la dent. Ça lui a permis aussi de combler presque tous ses besoins primaires, secondaires et même tertiaires. Iyo umuyaga nkuba wacitse abakiriya ntitubaronka, kandi urumva ari ibintu bisaba gukoresha umuyaga nkuba nk'ubu ukironka icyo ukoresha. Rero hari igihe umuyaga nkuba uhora ucika rwose, hakagera n'igihe tukiyumvira no kuwugara kubera nyine tubona ataco turiko turakora.
ugasanga birabaye ingorane, umuntu arabuze n'akajumbu ka buri munsi nyene usanga biragoye. Ico nobatekerera nuko atabwoba wogira bwo gukora ikintu, ahubwo byiza ushiramwo inguvu nubwo atacoroshe ariko byose birashoboka. Abafaransa nibo babivuga neza, bavuga ngo rien n'est facile mais tout sont possible. Ni ukuvuga rero wowe urashobora kwiyumvamo ikintu ukumva ubwoba, kumbe iyo ukijamwo nyene ukacinjiramwo wari kugishobora. Muri make ntushobora kuvuga ngo ikintu ntigishoboka utakigerageje. Genda ko warinze uvyiyumvamo, genda ukore, nivyanka washitseyo uzohindura, ariko nibaza yuko bitokwara. Rero uwari we wese ariko arumviriza iki kiganiro, nibaza yuko yoshira umutima mu nda akinjira mu kintu yumva yifuza gukora wenyene, ikintu umutima umurongorera hanyuma akagikora atabwoba, byose biragenda neza. Il nous a raconté aussi que quelques défis qu'il rencontre dans son métier de la réparation des téléphones, que comme il n'y a pas de projet sans des obstacles ou des problèmes, lui, il nous a dit qu'il y a des fois qu'il rencontre avec des escrocs, il y a des fois qu'il manque d'électricité, mais lui, malgré ces défis, il reste acharné et il n'abandonne pas. En clôturant son interview, il a conseillé ses amis, les jeunes diplômés chômeurs, de ne pas rester assis devant leur maison en attendant que le repas soit prêt pour qu'ils mangent. Akajambo nababwira nkuko natanguye ndabivuga, ni ukuvuga yuko batorera amaboko kandi batokwizera impamyabushobozi, bamenye yuko ibyo twiga bidushikana ku iterambere ritwubatsemwo twebwe nyene. Ico wiyumvamwo gukora bagikore, numva ari ivyo nobabarira. Il disait qu'ils doivent travailler pour préparer leur futur. Étant coach en développement personnel, je vais vous rappeler que ce sujet n'impacte pas les jeunes seulement, mais aussi toutes personnes qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, en sachant que devenir riche, ça demande quelques connaissances qui seront traitées dans ce sujet comme la discipline financière, la persévérance, l'épargne et l'investissement, ainsi de suite. Au micro, vous étiez avec Justin Yubarwe, l'ennemi de la zone de confort. Je vous souhaite des bons moments de la réussite et de la prospérité financière. Merci, à tout à l'heure.